ku mazina n'ikirungo nibisanzwe nibisanzwe none guhamagara wagitaba nta kibazo mwishite mu yagaba we kirungo gute okwitaba aya diwane nguwo uramutelefone aritavye arabiko aragusabye canke arabikubariye iyo ugiye muri douche nikiye gihimbute bako cyane kwere kurambaza ibyo no ni tiktak yero umuntu ayeka aroga nyene ni aratiba nyene muri douche ga nyene ikuro ingorane maze guhura nazo me si kuvugana mbaze kubona ingorane nyinshi ariko ndazibona ariko ni kwihangana akazi umunsi wa nk'ubu kuguru kwawe ari vendredi ariko wa gatanu ukuguru kwawe kw'ibubamfu ariko wa gatanu ukuguru kwawe kw'iburyo ariko wa Mungu wumvise ko nasivye kwa gatandatu ukuguru kwawe kw'ibubamfu ariko wa gatanu ukw'iburyo ariko wa Mungu wewe kwemera ko nza kugutemberera kwa gatandatu ni yihe ngeso wizi ko utifuza ko umwana wawe azoyigira ndumva biragoye twavuganye ko azakwiyumvira deje uri kuriyumvira jewe kwa mfise ingeso Bonjour, bonsoir les mesdames et messieurs de Bujahrivan, people who looking for the answer in no question. Amanoti number one, but only one, Manoti promote, television the ceremony. Manoti to promote to metla to ceremony to Zoki Noti, as a funga comedy VIP behind the camera, ni dragon photography kwa sanzo movies. Kesi turi kumwe. I'm with number one presenter. Ndikuma n'umukobwa mwiza namwise na one presenter kubera ko muri kano kanya asanzwe yafise na TV online yatanguye korera ko araza kuvuga byinshi kuvyerekeye byariko je ikintu gusa mbona nuko ari mwiza tu nico kintu dada ko wayura twenga ndakweshe none merci okay jero abantu bazadukurikirana mwese abantu muri ko muradukurikirana ndikumwe n'umukobwa mwiza tu ndahezeze nabi Nabin dada turamukizana bazadukurikirana kwanza mazina nitwa Lydia nkaba nkorera muri oh my god televiziyo yibagiye duza kaji icubahiro TV okay je nkorera muri Cubahiro TV ya ku mazina ni ku mazina nitwa Lydia yes turamukizana bari kwadukurikirana rero ndaramukije rwose ukora nkurikirana ndabakunda cyane ya ku mazina nitwa Lydia ya abantu bazadukurikirana bavuga ati n'umuntu asana kirungo tu ku mazina n'ikirungo nibisanzwe none guhamagara wagitaba nta kibazo mwishite mu yagaba we kirungo gute okwitaba aya yesa nkuko basanze mubizi sinogira ntaramukije kandi babandi nyene nkunda kuramutsa kamera mane wanyibukije ngo kuramukije abantu bose ibagira abandi ukunda kuramutsa ndaramukije abakobwa muri Saudi na Oman mwubawe cyane turakunda cyane amadada nkuko twatanguye tuvuga tuti uri mu presenter ariko mbere kuja mu presenter novuga ko hari ibindi bintu wari usanzwe ukora ndashaka rero wideclive wibwira abantu bazadukurikirana Lydia ni muntu yaje n'umuntu nesanze ngina makomedi yanyo araduza kaje yongere je n'umuntu nesanze kina makomedi ahaze aba journalist aba promoter turavuga kugeraho ngira ngo namatwa dufasha uruvuga cyane ya je nesanze ngina makomedi ya niko kazi nesanze nkina ya wakina makomedi hehe nakina makomedi muri kete video au muri kete video bukirasazi ya muri kano kanya rero wahorukira ama video ariko ubu uri mu presenter muri Icubahiro TV tuvuge ko intunze ya yo TV horukoramo wayihevye cyangwa uzoyifatanya byose yo no bishobora aya ubu wahevye ugiye ukora presenter nyene ya kimwe nagiyevye kugira mfate ikindi kimwe conyene ya yesi niki kintu cyatumye Lydia heba gukina comedy akavuga aterekanye mbu mu presenter ya icyambere natumye meba comedy niko nabonye hari abakobwa benshi bariko barakora kano kazi kandi
ka journaliste nkabona nanje birampimbaye nkabona ko ne bavuga ko birekura benshi babibonye baca bavuga ati bagiye bakobwa bafise ingeso mbi cyangwe n'abantu nyene bakunda ibintu vy'isi nundi mukobwa ashaka ko ibintu nk'ibi kaze kuko ndabona ari ibintu vyiza vraiment respect ndabikunda cyane yes avuze ko warabonye abakobwa benshi bagenda barikora igihe yatandukanye nuvuga hari umuntu muri abo bakobwa benshi hari uwo wiyespiye ko aravuga ati umuntu ndiko ndamuraba ingena akora aragize arampaye motivation ko nanje no mu journalist ngo muntu ninde manda bakurikana muri YouTube hari umukobwa n'ambona baramwita ngo Sauda umukobwa yonze ukuntu muri ntuze muri wakati niho nakunda kubaraba nyene aranyubaka cyane baranamutuka ariko agakora niho rero yaciye anshira inguvu n'intege yo kuzana nje gukora kano kazi ego yes muri bintu by'ujournaliste bagenda abantu babikora bagenda bahura na struggle nyinshi zitandukanye cyane abakobwa barwana n'ibibazo bitandukanye ko bavuga ati baramutuka baragira gute wowe uziteguriye gute izo ngorane nzokwihangana ko nzi wandi mu kazi gashaho ese mbere ko za mu kazi waramanjura baza kwanza ivyerekeye ubujournaliste nyene bimeze yes narabajije naricaye kuko ni ibintu byari bindimwo gusa naricaye kwanza ndatuza ndabaza nyene mbonye umuco nanje camvuga ati reka rero nangure gukora nyene ndashima Imana ko nabishitsemwo yesa urashima Imana ko washitse muri yantunze ya bwa journalist ngaho rero uravuye muri comedy uraje muri journalisme navuga ko umazemwo iminsi mikeya muri no minsi mikeya journalisme uyibona gute entertainment ibona gute uri kurayira ndayibonye je muri moto bimeze neza kandi namaze gukoresha kandi nabishoboye uwo mwakoranye wabitonda ibyo bimeze neza vraiment bimeze neza kandi nishimye vraiment ego nakazi kaburi ingorane muri no mwanya umaze muri journalist akantu ingorane umaze guhura nazo nizi ingorane maze guhura nazo me si kuvugana mbaze kubona ingorane nyinshi ariko ndazibona ariko ni kwihangana akazi n'akazi umunsi wa mbere ufata micro vyari bimeze gute acha narajugumye amaboko yashu irabira ndaburi ico mvuga nico ndeka uribagira native korera ko kuyipfukitse biragoye unye ndashima byose ko biriko biraza iriko regeza reko raba intambuko wateye umuntu no mwanya rero umaze muri journalism intambwe umaze gushikako ni intambwe imeze gute intambwe maze muri kano kazi byo ko novuga intambwe namaze gushikako ni intambwe nziza cyane kuko ndabona nanje ko muri je nanguye kwirekura nabwo banyifise kuko ndabona bene data turi kumwe baramfasha ukuboko cyane gose yes rero niragiye gukoresha ibiganiro ikiganiro mu artiste rero muri kano kazi uko mugenda mugakora cyangwa uko tugenda tugakora ibibazo biratandukanye ariko twebwe abahungu ibibazo duhura navuga ko bitangana n'ivyo abakobwa bahura urashobora gusaba ikiganiro mu artiste nawe kagusaba ibindi bintu nk'abana bazadukurikirana ndase kwivuga kugira ntibaze kubebwa nk'umuntu akoze wabitahuye biramaze kugushikira nibiranshikira dufashe rero asabye ikiganiro D1 nguwo uramutelefone aritavye arabiko aragusabye cyangwa arabikubariye wowe nawe wovyifatamo gute Minasikia ni ngumu. Ni ngumu kweli. Wo ico kiganiro wakazi woga heba? Cyane wovuga ati nta kundi kora akazi nyene. Oya akazi sinoga heba ariko biragoye. Womuha. Oya sinomu. Sinomuha nuba mu artiste uvuga ati je muri kano kanya je ndafise indoto yo gukora no mu artiste nitwakorana ndavuga ati wow je okay cyambere je nshaka kuba umuntu wo hejuru cyane kwanza nkorane n'abantu nyene bamaze nyene kumenyekana nk'ubunye bamaye nk'ikiganiro ngende gukoresha nka bifes ngo bavuze cyangwe ba satubibariro hiyo niyo nanje niko ndinjira nanje mu gwego indi ngazi mwindi level hejuru ngahama ibindi byose birizera bikebuke
Yes. Aha rero nk'ikibazo cyanyuma cyane akantu kanyuma no kubwira ndashaka ugira akajambo uvuze cyane akabazo ntakubajije washaka gushikiriza abantu kuri BAMANOTI TV ukabashi ukibaze ucukongera ukishura. Je icyo nashaka kubabwira cyambere bakunda cyane hama ikindi abandi bakobwa bariko barambona bareke gutinya bazokora akazi kuko akazi n'akazi witwaye naburi umukobwa ni ari ariko witwaye neza ukavuga je ndi ku kazi nukuri uragera kure ibintu nk'ibyo hamaje nukuri nzogakora Yesa ikibazo twagiye rero tushikiye agace kanyuma rero akaba agace abantu benshi bakunda ahantu hakurikirana bakunda ni agace bita TikTok ndakubaza ikibazo ihita wishura navyo kuri guri yumvira urumva nimara ko 3 fois 3 égale 9 mugase gomanda kubaza ibiharuro nakaroro ndaguhaye ikibazo ca mbere kigira kiti Lydia ni yihe ngeso wiyizi ko utifuza ko umwana wawe azoyigira ndumva biragoye twavuganye ko azakwiyumvira deje uri kuriyumvira je kwa singeso nziza aha bas ikibazo kigira kabiri ndakubaza bitatu gusa ikibazo kigira kabiri iyo ugiye muri douche nikiye gihimbute bako cyane kwere kurambaza ibyo no ni TikTok yero umuntu ayikaroga nyene ni arateba nyene muri dusho nyene yikuro nyene yigire neza igihimba ruteba ko cyane kikutuma umara y'umwanya regale umuntu agiye koga bisaba yigire neza nyene yikore ameze nyene ibintu nyene bimeze neza ariko giye ateka nanishinda kwetu wazi ikibazo cyanyuma ikibazo cyanyuma kigira kiti nk'ubu kuguru kwawe ari vendredi ari kuwa gatanu ukuguru kwawe kw'ububamfu ari kuwa gatanu ukuguru kwawe kw'iburyo ari kuwa Mungu wumvise ko nasivye kwa gatandatu ukuguru kwawe kw'ububamfu ari kuwa gatanu ukw'iburyo ari kuwa Mungu wewe kwemera ko nza kugutemberera kwa gatandatu imani kari kwe cyo bavuga cyoco ndabuze ivyo mvuga kwe ibibazo byose bitatu wabuze na kimwe uvuga ndabifise ariko biragoye kwishura Yes reka tugushimire cyane ko yemeye kuza imbere ya kamera za BAMANOTI TV Yes ndabuze murakoze cyane kuri mwanyakiriye ndabakunda cyane Yes nta nshuti nkawe umaze kugira sasobe kuri channel ya YouTube na utarabikora turaza kunezerwa uno munsi ni wabikora kiri kuri mvi nyuma ya kamera nitwa BAMANOTI Promoter le maître de cérémonie BAMANOTI Promoter ta maître ta cérémonato uzokigana inoti azofungwa komi de VIP bende de kamera ni Dragon ngusa n'umubizi gira sasobe kuri BAMANOTI TV mugira amanota n'amanoti hasta la vista.